Rifa Films Company, breaking boundaries. What is it? Niyo kunsubira amaso. Natarakimwe kumuhagaze ngaho uri darapo. Krista. Kujya ngo uvuye ku butike. Tora impuzu wambara ugiye ku butike. Icyo mbona vyose. Ndabona ko utavuye hagufi. Krista. Nicyo gitambara turaba. Gitambara. Urumva amatwi ntiyumva. Riva amatwi. Nikutwenga nuko nyine byagenze. Bashoboye kuguha inkuru bene inzogira ndakubone wishimye. Gusa Krista ndakubaza. Baza nakibaza. Kweli kwa mkiye. Cyangwa aho warigeze ukunda n'umusore. Nukunda bisabye ndabarira. Sifisi ikintu kumwe nashobora kuregutsa. Niko kurabisha amaso kwanje niko kwatuma ntamuka. Nabona nishinze abatama mu dushobora gushika. Okay. Noneho nigiye kugaruka. Uko atarundi urukundo nigeze ndona. Bimeze nko kwankunze. Kristo nkizi. Wanda telefone. Umukobwa arabera amagaye. Ariko navyo atari agomba kumbwira. Sure. Yes. Okay. Chama de muri gym. Atrasou. Just. Can I trust you? Yego. Nyizera urukundo rwanje. Ndagukunda kandi urabizi. Krista ndasubira kubaza kandi. Can I trust you? Ndakwinginze nyizere.
nta kindi cangarukanye atari urukundo. Nagerageje kenshi kukwikura muri ko vyaranse. Nanje ndakwizera. Of course. None nawe wampukiye. Nakubitsongera. Abirike. Wakoze kugaruka. Wakoze kunyakira. Bon, reka muri gym ntusamaze. Ntacyo nuko. Okay. Aho bigeze ndambiwe no kubigikoresho cawe. Mbayeho ubuzima ntashaka kugira ngo ndakunezereze. Mbe ndakubaza ndi umuntu canke ndikidandazwa cawe? Shira ndakubwira. Ujya mugore umuntu mubi cyane. Jewe nimba hari umuntu mubi maze kubona muri ino si ujya mugore. Kubwivyo ubihangana idiri yaduhaye tubanze tuyiheze. Nitwamara kuyiheza tuje tubandanye ubuzima bwacu uko byari bimeze kera. Mbe ndakubaza byagenze gute kugira ngo twisange muri ino situation? Tujya mugore general mukozi wiwe. Hanyuma baramupfunga. Chasigara na business yiwe. Inyuma y'igihe agiye kugaruka yasanze hari amadeni menshi ndimo. Bivanye nuko hari abantu bari batoye ibidandazo twariko turakoresha. Hanyuma Amajwi mu nyuma baza kugaruka bavuga ngo aratera ingwara abantu. Cyane isanga ni madeni menshi cyane. Rero wihangane tubanze tubiheze. Nakubajije kangahe ikijanye na rujya ruganda ukaguma unyemeza ko ari ivyo wawe? Kubera iki wambeje? Nakubeshe kubera ko Stop. Singome ivyo sigurira. Ndazi ufise byinshi byo kumbesha. Byo birahagije. Jewe nawe rero urugendo twarimo tubihagarikire ngaho. Ugenda ubeho ubuzima bw'iwowe nanje mbeho bw'iwanje. Sinkene kandi gusa kubona mu maso ndi sinkene no mu bitekerezo byanje ndakeneye no kugufuta. Please baby, please. Ndakura. Ndagusabye ndakwinginze. Ndakwinginze. Ntuhorere ivyo bintu. Ariko urabona udahari no baho gute. Nta wundi muntu urashobora kunkura muri ano magorwa ndi matari wewe. Ndagusabye ntumbeho. Ndakwinginze.
fanta canke agahembo n'ubwoko bagatoyi kuri wowe ukoze cyane urabona ko ufashije mu kibazo cari kingo. Oya no kuri merci. En fait akasakazi kanje. Ni jize gusa byari byo gufashanya. Ibi ni ibintu bisanzwe. Nta kibazo. Merci beaucoup. Okay. Yeah. Ndakufasha? Ariko basi nomenya izina ryawe ndibaza muco bitwaye. Bo izina ryanje nitwa Fico Fiko gitangaza. Okay. Nanje nitwa Solange nkaba ndi umuganga. Yeah. Wow. Jina kuzi nshaka kuba umuganga mugabo byarangiye kweri. Hemwa tanu buforoma ngitse. Zakweli? Yego kweri. Ariko nubundi regura umuganga ntubona ko yaje kumvura imodoka. Yego. Mu yindi nzira nuko nyene. Okay. Ahubwo we nyagaza kwa kwanye nyaruke ku kazi. Merci beaucoup. Ariko reka basi ndaguha carte. Hari gihe vyo kunda tukazosubira kubona yace tukavugana. Sivyo? Ntari? Yeah. Biragaragara ko utankunda nubwo nguma ndakwizingiraho. Umutima wanje uriteguriye kukurekura ubabare rimwe na rimwe aho kugira ngo mumubara gato ariko ka misi yose ndi tayari kukurekura. Krista Byoro umwizige wowe. Ego kandi samples simpaririye ko naguhemukiye ariko ubu nazanye n'urukundo. Nigiye kukuramisha. Krista ni kiki uri kuramisha? Ico ndaguhisha uri siyo ko ninakikubwira uzobandanya unyizera cyane. Befiko ko nari ndakuzi nk'umuntu w'inyankamugayo byagenze gute kugira uhemukira abantu? Nahemukiye nde? Urabona muzehe Inde? Krista inde? Krista kuri urufe ng'ubanza uzungire inde? Krista 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 Jesus Christ Krista 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 vyuka Krista Krista ugiye vyoma kumbwira Krista 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 muganga yemeze gute? Umuntu azawukira? Humura araza kumera neza ariko birashobora gutwara umwanya kandi umwanya utari muto cyane ko yari yamerewe nabi cyane. Niyo mpamvu twabanje kumushira mu cyumba kugira ngo tubanze tumutere imiti kandi nawe nyibwiwe abanza aruhuke. Ari masinza gwaye iki?
biboneka ko amahayi yiwe yarononekaye cane kandi cane gose. Hari acide yinjiye mu mubiri wiwe bituma bimugirira nabi mu mahayi yiwe. Ari nayo mpamvu rero burya iyo umutebana na gatoyi bari gusanga afise ikibazo gikomeye cyane ahubwo no kwasiguza imwe kwasiguza imwe. Mbega mu bari mu bwa mbere mufashe canke yoba yarasanzwe ukunda kugwara ingwara nk'iziye? Bon, China ntibishashe navyo nabigenda mubona ko hamwe n'umuse n'umwe ntiyari barakubwira yuko yumva babara mu guhema canke ikindi kintu kijanye nk'uko sha oya kwe gusa none acide kaje nabona ta ni acide ashaka kwinjira mu mubiri w'umuntu. Ego niko bimeze ahubwo hariho umuti twakwandikiye kubera ko ngaha anye kuri l'hôpital twasanze ataho dufise wahetse rero kugira ngo ugende unyarukanye uze kubanguka cyane wibuke neza yuko hari ubuzima bw'umuntu buri yandaje. Okay Mungu yubu ego Sanders. Between the noise and the rush of days, there's a quiet place where love stays, where your name feels safe to say, and every fear just fades away. I've chased the sun, I've fought the rain, learned the beauty inside the pain, but nothing heals me quite the same. Usanze naje gusaba ikintu kandi ufite ndakwingenza nkundira turaba ubundi buryo nakuri hamajya amahera. Ufite Urazi ko ayo ma ofete ndagusabe urazi ko binshisheje iyo utangwa kuvuga ibyo bintu ariko nibiko biva kuri jewe ujye mukobwa ya mbere ibamba ushika n'ubu ya mbere intamba bidasanzwe. none ubugaba bw'urugo rwanyu jewe ndaruhomberemo ndaruhomberemo ufite reka ndakubwira ikibazo hano cabereye ushika muri kano kanya ibintu byose namubesha yarabifashe bijya byose yabikoze ko yakora ari namubesha yuko ijya kampuni ari iwacu donc yagerageje kugira ikintu cyose akoze kugira ngo turabe ko twashobora kuyirekipera mu nyuma cyaza kudekuvura ko ndiko ndamubesha siguru ubu rero nta kintu na kimwe kiriko kiragenda ibintu byose yabyase ibintu byose yabidabanganije. Okay sito fasha turabukungene tukimura kijya kibazo nanje ukombesheki nanje ukombesheki kintu nakimwe ndiko ndakubesha kuko ntahura please. ubu rero Kristo agiye mu ruhande rw'abansi bacu ushatse kuvuga ko amabanga yose ibintu byose agiye kubivuga. Ubu rero Fico yamenye ko jewe ndiko ndabahigira bivuze ngo nico yabo nyene jewe nje ndakibazwa. Sinibaza ko bizogenda uko je mundekere nzomenya kungera ndiringa nawe. Kerosi wicunge kuko nabandi bane ukuri kuranzana ibintu by'uburofu mu guhana amafaranga ntabyo byarimo mugo unye haratangwe uko uzana ubujambo umukobwa warashobora kunanira wo gushira ku murongo wewe uri umuhungu nyabaki umukobwa womwere ko yakusumbije ubwenge gute yuko nako ntagize nta kintu nakimwe ntakoze kugira ndamukonve uri rofu yagiye gufata ko ndamubesha ibintu byose bisabirapfa naho wowe wamuciye nyina umukobwa aroroshye gusubiza ku murongo. Naragerageje ibintu byose shoboye nta kintu nakimwe cakunze. Ubundi wari ushoboye iki? Nigiki wowe ushoboye mu buzima? Mbere ndagusabye so kugenda. Akombabarira ndagusabye. Mbere kuko mubabarira bizakumfasha iki?
Allo? Gwabantu.